Ndabaramukije abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye. Kuno mwanya ndabazaniye umutumire nawe suyundi ni Pasteur Egide Mukristo. Yambo mukozi amahoro cyane. Kuri indi ncuro turi ku mu kiganiro. Yego. Ariko reka ntangure ndagukeza ati muronwa. Murakoze cyane. Kuri ino ncuro nje ngaha mera nkuza kugira tuganire ku bintu n'ibindi. Ariko mu byo tuganirako turaza kuganira ku kintu kijanye n'agakiza. Yego. Abantu benshi barakunze kwitiranya agakiza. Mbe burya dutangura ku iteme ya mbere y'agakiza. Mbe agakiza ni iki? Agakiza abantu bagasobanura ugutandukanye, ariko kandi nubwo basobanura ugutandukanye nyishu aba ari imwe iza kuba muri Bibiliya. Yego. Agakiza icambere yamwe arimo gukira. Iyo rero umuntu akize akiya ico yaragwaye. Yego. Agakiza rero igihe twari tukiri mu byaha Kristo atari bwaze, hariho twaratanga ibimazi kugira umuntu harigwe. Twebwe wanashima nta nubwo twari no mu Bayuda, twari no kumenya iyo Mana. Ariko Kristo amaje kuza bivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye gucika abana b'Imana. So maje kwakira umwami Yesu, umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, hama warangiza ukanabatizwa, iyo ni intango y'agakiza. Yego. Uba winjiye mu ibango ry'agakiza. Bisigaye rero icubandanya umuntu agenda akakora bukebuke. Doruka kubona mufise ama certificate. Ndibaze nabonye post byo bari vya kera canke n'ivyubu. Ya certificate niyo twahawe n'ishuri ryo muri Amerika. Ya certificate ikora ku isi yose. Yego. Kugira ngo itwemerera kuba umupasitori. Yego. Aho hose ugeze nta kindi cete werekana. Haba isi yose. Yego. Werekanye ijya diplome. Uhiturengana nta bindi byo gusaba na kimwe. Harabavuga yuko hariho ibintu byinshi mu bijyanye n'agakiza n'imyemerere. Ano masaha hariho umupentecoste, hariho umuezebu, hariho anglican, hariho libre methodiste, hariho amadini menshi. Sinovuga ngo ndayaheze kuyadondagura, ni menshi cyane. Ariko bikavuga ngo yuko muri ayo madini buri dini ugendeyemo bakubwira ati hatwe nitwe dufise agakiza. Kuri wowe ubona gute? Kijya ni kwiyemera, ni kwirarira. Kuko birivuga ngo mu mashengero yose azuvayo umugeni. Yego. Rero nimba ishengero runaka ryaratanze irindi kubaho, nishasuzura kugira igije nyuma naryo atari shengero. Najye bari shengero gusa bijya harimo kwikumirirako. Abakristo bagaca bashaka guponda abandi, gucafuza abandi, mu berekane ko arayaba ariyo ameze neza. Wanashima uzusanga burya amashengero menshi ariko azana ikanguro y'umuvuduko, na amashengero ariko genda avuka kino gihe. Mbe induru mu masengero byo biterwa n'iki? Induru mu masengero ikintu gikunda kubitera cyane habamo kutumvikana, injyane mu bijanye na organisation, ibyubahiro n'ibindi nibyo bikunda kuzana injyane mu mashengero. Reka tuze tuyage kuri novuga ni umukozi w'Imana Mbayahaga. Kubwawe inyigisho za Mbayahaga ubona ari inyigisho ziri clair zijambo ry'Imana koko canke urazibona mu bunenge? Mbaje ikintu kigoye mba ndacishuye, ariko kandi ntago nokishura. Nimba avuga ubutumwa abantu bagahezagirwa, niko tinomucira urubanza. Jesha gufatira ku ma interview akora, hari amajambo azavuga bikaboneka ko hari bamwe mu bakozi b'Imana anegura inyigisho zabo. Burya utazi ubwenge kesha ashimaguriwe. Nawe ntawe woreka kumunegura. Kurabona keshi kavuga ibintu menga n'ubukona amakomedi, kavuga ibintu menga ni komedi bitwenza abantu n'ibiki n'ibindi. Rero buri muntu wese afise agasembo canke ntago yera de, arafise akanenge, arafise agaki. Yego. Kuba unabonye nka video iraho yavuze ngo nk'ubugabo ngo nabonye, ngo yavuze ngo Kristo ndikomana urabyukora je nakoresha, ngo hamwe ngo baramuka ngo nk'ubugabo ngo buraho ngo buramuka bugikoresheje, ngo ntawo bukira. So bazere mu man of God ashobora gufatira abandi bakozi b'Imana mugwara ngo nk'ubugabo buraho, usanga rero yitwa ko ari umukozi w'Imana ariko ntari karaha kaciro abandi bakozi b'Imana. Ego. Oro nawe arafise amakosa mwagira. Ubushize nigeze gushingira abantu bafise inda
arabakira mu rushengero bategura mariage biraba so si ibyo gusa twanga kuvuga amakosa y'abandi kuko ntabwo ibyo biba bitureba ariko gusa ararengera ararengera n'ukuri yaravuze n'amajambo ati mvugawe amajambo yavuze mu kiganiro ko numenga bwari ubutumwa yavuze ati ngo nikosa kwita umuntu dadi umenga n'andi mazina ariko ugaragaje gusoma muri Bibiliya ego hariho aho bibuzwa muri Bibiliya muga hari naho umenga biremererwa kuri wowe umuntu kwitwa dadi apotre intumwa ubona harimo ikosa ubwa mbere atari twa apotre yari pasteur yakunda guponda ba apotre n'abakabashiranamo bamaje kumuha titre y'uwa apotre ntabwo yasuye guponda iyo titre y'uwa apotre kwita umuntu papa muri Bibiliya yego Yesu arakumwina yabivuze ariko nimvugo yindi yareka bivugamo si dusanzwe tuzi none wowe pere wawe mwitwa gute ntumwitwa papa ni papa muri tandukaniro rihe ni kudenze cyo nabonye umenga ni nko gukritika kubera ko nko muri katolika umupatiri amuanze igimbere babita ba papa naraganiye n'umukozi w'Imana araho umupasiteri arambwira ati ati gituma mubona mwebwe duhagarara imbere tukavuga ko mukoreshwa n'abanyakuzimu ngo nukuri ko yambwiye ngo hajya ngo tuba twanga ko mudutwara abanyeshinge uko nyene nuko tuko mwe mu mufisi movement abantu bagakorera mukabakabona bitangaza biba waragwaye agakira niki natwe bwacu ntabwo biba bihari ati rero duciye tuza nitubahagarariko mu dutwara abantu umva bo bahagaze ku gutigiri cy'abantu ego ko nukuri ntago mbeshe ni ku mupasiteri yanyibwiriye reka tugende kuri iki naco tugende kwa pasteur ni apotre ni Joshua ni prophet Joshua kuri wo mubona gute Joshua n'umukozi w'Imana prosper ko nukuri ego Joshua n'umukozi w'Imana yazagira mu guhenda Joshua n'umukozi w'Imana jewe ndinze shingira umuntu intahe ntabwo ari uburyarya ntabwo ari umuntu mba niteze ku kijana kiri ariko nimba umuhemu yanje mushingira intahe Joshua n'umukozi w'Imana Joshua burya aranakuze burya umuntu yinzaza nimbi mu bwana arakuze abakuze muve rero hari kwingene bashobora kubona umuntu imyitwarire canke imyambarire canke uko umuntu hari ikintu kidahera mu muntu ego nk'ubu jaro style ashobora kwambara ndari style ngomba kwambara iwanje kandi n'uburenganzira bwa ego none cumora style kandi yagiye aza acyambaye urupataro rungana kuno n'urushati rungana kuno yimweje uruhara n'umurato akazaza cyese ashimwe kuno byari kubara amahoro ariko naho ntibari kumwizera abaponda bo bari guponda birivuga ngo harahiriwe abantu bavugwa nabi bakangigirizwa ibinyoma byinshi kuko abo nibo bazobona impera ubwami bw'Imana reka tugane kuri iki naco kubwawe urizera yuko katolika harimo abantu bakijejwe barimo cimbo kunywa inzoga n'icyaha kunywa inzoga nta hantu Bibiliya burya yerekana neza 100% ko kunywa inzoga ari icyaha yego ahubwo gusa ibyerekana ko ari bibi yabyerekana mu migani 200 aravuga ngo umuntu wese anywa inzoga ngo ntagira ubwenge ahama mu gitabo ca Samsoni muri Samsoni agiye kuvuka mama we yamubujije inzoga nyina we kuyinywa rero hano iconze ico ni kimwe inzoga na mpwemu yera atubikona ntibijana yego tugende kuri iki naco turamaze kubona amasengero menshi avuka kujya bavuza tusanga zafise inkomezi nyinshi turamaze kubona amasengero yarahahora n'ubakiriho ariko turabona igitigiri cinshi cy'abantu bahora bagenda bizerera mu madini kuko hariho abantu basenga idini badasenga Imana ico kintu abantu bokibaha umuco gutogira batahure ko benshi ngerageje kuraba ndabona ko benshi basenga amadini badasenga Imana kubgawe nihe nyigisho umaze gutanga abantu kugira ngo batandukanye gusenga Imana no gusenga amadini kandi byoroshe jewe nkigikizwa ujya mugabo babamba ku musaraba nari nzi kari Yesu yego kandi no mwishengero twese n'aba pasteur
bibaza ko ari Yesu. Ego. Nta munsi n'umwe bigeze batwereka yuko atari Yesu. Ego. Ariko ku iminsi yagiye yicuba, ahubwo jewe mukuru wanje avuze na burya mugabo numva umutima wanje ugize akabongo utuntuye. Uko iminsi yagiye yicuma twagiye tumenya ukuri kurya mugabo atari we Yesu. Ego. Ariko bene dataro n'ububaki birimo bibaze kurya mugabo ari we Yesu. Nagiye ahantu hamwe ngiye kuvuga ijambo ry'Imana ndababwira muri 2020. Kurya mugabo atari we Yesu. 2020. Bahise bambwira ngo ndaravangiwe ngo ndapinga Imana. Konukuri ujya mugabo ubona kwishusho. Yego kurya ari we Yesu kabisa. Ngo ujya ni we Yesu. None rero bisobanura ngo turiko turahumuka, turiko turava mu bujiji, turiko turakizwa ahubwo. Uko bwa mbere nimba nize kurya mugabo ari we yari Yesu. Akaba rero nabona ibyiringiro byange shira imbere. Bisobanura ngo sinari bwakize. Ukabona ubonye ifoto y'uwo ubonye Yesu. Nimba no munsi gusamba kuzi Yesu kari wa undi twamana dahari ntandi hazi ishusho yiwe narakijijwe. Nta muyo agendera muri je. Ego. Bisobanura ngo kera sinari bwanakizwe no kubyuka ko twakijijwe. Tukibaza ko ari we Yesu twagira imbere. Ego. Biratahuritse. Sawa. Genda tuko turamumenya. Tugenda kuri iki naco. Ikintu cyo guca abantu mu rusengero. Gucibwa. Cyo tukibona gute? Umuntu yagaragaye ko ikosa arahanurwa. Kandi akongera agatuma ko n'abashinga ntaye n'abanyeshuri bakamuhanura. Ngo iyo byanse neza burundu uwo muntu arataramuka. Iyo ni Bibiliya. Ariko kandi uwo muntu umva ko abayamaje gucako yahanuwe batuma abashinga ntahe batuma baki bamuhanura uyo muntu akaza kubandanya bya bindi. Uyo muntu aremeye guca hagarikwa akabangirwa kuko abari karatobo. Ariko no munsi umuntu afatiwe mu cyaha nibyo abagomba gusa n'umuntu agomba kuberwa karurira abandi akatari kumuca burundu canke kumucana inzigo kuko n'umuntu yaguye mu cyaha atari yiteguri kandi icyaha ni daimoni icyaha singeso. Rero uwo muntu si byiza guca bamuca nkuko megara mutagwa mugira inama ati burya rero bisaba ko bitwara kuno kugira ngo kuko nk'ubuje ndaza abana bagiye bacibwa mu mashingiro bamaje kubaca baca baragwa burundu. Yego. None ayo maraso azobazwa nde? Aho barongoze. Yego. Kuko nimba ari yakoze icyaha no kwegera so gutabwa n'umuntu none ngo nuko bobere arabera. Oya. Twese turacumura nuko bibera mu ibanga bitagaragara. Nimba ujya yaserutse sitana kamugaragaza ntaho kucumura mu kirubanza kuko hari benshi batagaragaye. Nibo benshi kandi bari mu barabanyabyaha. Kure niyo nujya mva no gucumura ciri rubanza burundu. Oya. Murakoze cyane Pasteur. Reka tugende kurangiza. Mu kugenda kurangiza kwacu nari nshaka kumenya ikintu kimwe. Imyaka muvise ningahe? Mumaze imyaka ingana gute mwibanga byo gukorera Imana? Mbe n'igihe itandukanye umaze kubona utarakira agakiza n'ubu wakiye agakiza? Jewe nakijijwe itariki 26 z'ukwezi k'umunani ari muri 2016. Bamba nkuje imyaka 9 nayi kwijejo. Kandi ejo niwo musi navukiye ko wanje w'amavuko. Ejo no hari anniversary yako. So jekish anniversary yange igeze mba ndi mu mafungo. Yego. Genda yikorera mu mafungo niko kuyihimbaza kwanje. Yego. Rero imyaka 9 yose mazemo no kurishima Imana kuko mu makartie bwa mbere utarakizwa haraho natambuka bakavuga ati mu bandi musuma yaba yamabandi. So harabambonera mu kunyura umogi kuko kartie yacu twavukamo yari mu banywa rumogi benshi. Yego. Nanje urumva sinarumwe ntibabura nk'umweranda kuko nava muri yakati. Yego. Rero naja mu miziki tukataha bwije. Urumva mukuru wanje nawe yari umuntu akubagana yibutu tw'abandi. Nange baca bambonera mu iyo shusho ya mukuru wanje. Yego. Ariko kuva nakizwa yabaye ntahe nziza kandi na mama biramuhimbara kuba afise umuhungu asenga. Ubwa mbere byaramujya umutima yarahangayika. Akavuga ati nijya muvyeyi navyaye kabisa abandi bose baraherekeye. Yego. Byaramuryoheye akizwa Mungu marambwiye nk'inzo ati burya ni waramukukijijwe ntuzimere nk'abandi kuko arabo twasanzeyo basambanya wasanga baravyaye batatu biko basenga mu makorari hari nabandi birirwa babafata hari nabandi birirwa tubabonana n'inkumi hari nabandi twakutendera mu kirori. Ndavuga ati ntuzumere nk'abarunaka ndiko muhungu. Ndavuga ati nukuri ntago nzomera nkawe jewe. So nahise rero fata umugorongo gororotse ndakizwa nagiye mbona Imana ingirira neza. Atabushobozi bwanje na bumwe nari mfisemwo atanguvu zanje mbona Imana inkingurira inzira mbona bo sengera Imana ikabakiza nkabona barantelefone bakambwira ati mukozi w'Imana duhe amazina yawe
nkabona barikoze ko wowe ugira ka dolari kakubita dolari $500 hariya kwa dolari 1000 tipa dolari 100 so bagahanahana nimero yanje nkagenda ngira abantu ndabasengera nta muntu n'umwe sengera je namaka amafaranga nta nuko bizonabaho nta n'umuntu n'umwe wosengera ndamiti namugira imitwaro yanje ibibazo mukozi w'Imana ugomba kuhagaze neza yifite confidence ntagomba nje gutinzara ku bantu yego hari n'abampa amafaranga nkayanga yego rero nagiye mbona Imana muri ubwo buryo mbona Imana igenda ingirira neza nabugiye ngo n'ubu ndahari meze neza meze fresh na madame reka tugende turangize ndagira nangize ariko reka ngaruke nyuma gatoyi mugaca mpeza nayo ku mwanya baratujana nashaka ndakubaze kuri Chimamanda gushika no masaha ubona kigukritika ya ntambara yagukritika ko ubu akariro karapungutse mbere ubu ndabona atari muri movement n'abakozi b'Imana movement ndende n'abakozi b'Imana yabaje nk'upunguza akariro uretse rimwe gusa aragaragaza kuza aravuga mbe Chimamanda gushika no masaha kubera iki yapunguje speed kuvuga abakozi b'Imana uyu munsi cambe nambe ntagomba kuzana copyright kuko page yo no musirariya ihagaze neza uri kwiraba uburyo yubahiriza amategeko ihagaze neza no musirariya yarandikishije rayibona ubwambere naho yakunda kuzana ama video y'abana y'ama copyright kunuko no musirero ari mu bintu byunguka ntabwo afise gutakaza umwanya ngatore ama video y'umuntu yakoze ngo ashire kuri copyright yiwiwe bari mu tuntu nyene turi ku murongo twiwe ariko akora ibyunguka kujya gihe ntiyakora ibyunguka ko ari kwinezeza gusa nyene ariko no munsi ariko akora ibintu byunguka rero nimba akora ibyunguka agomba kuri ibyo akora bizima byunguka bitandukanye no bwambere ubu rero bidavye gukritika gutora ama video oya nako yo ikora yarabihebye oya kandi abari copyright bica bibijyanka gaca baje bubihana oya nta nubwo uzosura no kubibona ubu yarabihebye kuko bari mu byunguka murayaga ariko nta mutima oya nta mutima muri yegeye ukigirira none wamenye gute niko yarabikubwiye cyane bo nuko atanzigagira nuko ibyakora byose usanga nyene bavyadabuye ariko ubundi bwo nta mutima mubi abafise ugwanko rurerure ariko harabavuga ko atazogaruka mu Burundi oya ntazogaruka n'ukuri kubera nawe nyene arakurahirira amaze kudutukira barongozi yaragisibije murakoze cyane mukozi w'Imana yagisibije nago byokunda murakoze cyane bigana muturonkeje yego